bimaze kuba bigenze uko naratasha hamuhira nyuma yaho baca bambwira bati hari ahantu uwo mudokiteri nyene niwe bambwiye ngo ndabaza ahantu ku Kamuri ikibazo nyene ni ikibazo kuko numva bisanzwe ndi umurimyi ndi mu buzima bugoye ndi umupfakazi kandi ikindi shinge na rugero nikorako. Twari twivuje kubatemberera tubaye kandi kaze bandanye kudukurikira aho twatembereye mu rugo rw'umumama asanzwe afise umwana no kuvuga uyu mwana akaba ari umwana afise ubumuga bukaba abumaranye imyaka 10 n'iyindi irenga ko hejuru. Mama yitwa nde uyu mwana? Gateka Angeneri akaba yavutse mu mwaka mu 2008 no kuvuga Gateka neri kuva kivuka mu 2008 imyaka 10 afite imyaka 12 no kuvuga Angeneri kuva avuka kugeza n'ubu ntiyigeze bikunda abandi bana bavuka bigakunda bakatambuka mugabo ntibyamukundiye gatambuka byakunze uretse gutambuka no kwicara n'igikunda kese yamushize mu kuruka y'imyaka Maze kumenya ko Neri afise ubumuga amaze nk'imyaka ingahe? Afise amezi 5. Ndamujana rero mbona umengo noba ngiye kuvuza iryo jisho ariko nshitse kwa muganga Dr. Munyakiri yarambwira turamujana i Bujumbura kuko samasa ya Anyi ntiyampishuka ubwo ngiye kwa muganga i Bujumbura niho umudokiteri yambwira ati madame umwana ubona ko ari ibintu byoroshe afise ubumuga umubiri wose bakubwira ko afise ubumuga umubiri wose. None mumaze kumenya ko afise ubumuga umubiri wose nta maripfuje cyangwa mwarabajije ko bari aho bogerageza kumufasha bakaraba icyo bamufasha nko ku mavuriro atandukanye? Bimaze kuba bigenze uko naratasha hamuhira nyuma yaho baca bambwira bati hari ahantu uwo mudokiteri nyene niwe bambwiye ngo ndabaza ahantu ku Kamuri hariho ibigo usanga byakira abana bameze uko bakabagumana bakabafasha canke we mwene we ukamukurikirana mugabo hari ibigo nkaho nashoboye kugenda rero haba yabaye hari mugabo nsanga ni ibintu ntoshobora mu bupfakazi bw'iwanyu tokunda ko si ibintu byasaba ukwezi canke umwaka umwe ibintu byasaba uburyo ko basaba ku wa gatatu ku wa gatanu no ku wa by'amatike canke kuba nopanga inzu ngo ngumeyo canke sinashobora kuko n'abandi nigera ndabatunze jewe n'abandi bana no kuvuga mufise abana bangahe? Abana bane na Angeneri arimo abana bane no kuvuga ntibyari batanu Angeneri arimo ni bane no kuvuga ntibyari kubakundira bivanye n'ukuntu n'abandi bana biruka kugira ngo baronke ibyo bafungura byakunze akaboneka kumukurikirana baramwakira kandi bagaragaza kumukurikirana baragenda bakakwakira kw'iyo minsi bakugirira ibintu mu mazi. None ubu Angeneri abayeho gute bigenda gute? Mwavuze ko afise ubumuga umubiri wose n'umuntu aguma umva aryamye ahari bishyitse murondera gute bigenda gute? Ikibazo nyene ni ikibazo kuko bisanzwe ndi umurimyi ndi mu buzima bugoye ndi umupfakazi kandi ikindi shinge na rugero nikorako nta ibyandi mikoro nyene urumva nitwa umurimyi nabo baratandukanye hari usanga afise n'uwo mutahe wo kurima ibiguza n'amahera ivyo rero je nta ntambwe ndabifise ego bikunze ndarondera uko nyene two gufasha abana
iyo mugiye no kuvuga mukagenda n'abana abandi bagiye nko ku ishuri asigara mu nzu wenyine musiga mujyanitseho wenyine asigara mu nzu kubera ko naravye nsanga kuba no muguma iruhande nta handi n'abandi bari gupfa kandi mu minsi ya mbere ho byaranamugoye no kwiyakira naraza nkasanga umwana yashavuye najewe namuterura akanzira akaguma arira nanamuhana twafungura akatwara ariko inyuma yaho yarahavuye ariyakira ni ugufungura naho nyine niga kumutamika ibintu byose no kumukorera kuko amaboko yiwe ntacumukorera mbeho harumva uvuze ikintu arumva mugabe mugora kwishura mugora kwishura umva arumva kumenya abantu arabazi mwebwe aramaze kubamenya abo mu rugo ngabo si bose azi amazina yego mama no kuvuga twifuje kubatemberera no kuvuga inzira z'Imana zira henshi kandi imigambi y'Imana nawo yimenya ni kuri birababaje ubumuga n'ubuzima umuntu aba arimo ariko twizera ku Imana atakinanira hamwe no gusenga cy'Imana ishobora kuba yokora ku buzima bw'umwana hamwe no gufashanya no gusenga ni kuri turacyaza kucyakira uko bishobora kuba byagenda kose ni ukuvuga rero aha ni ku mutumba aha muri gisagara ni umutumba wa ibarabara ry'indwi muri zone cy'ibitoke umutumba ni Ruhinyuza yego rero ni kuri ndabona biba bigoye bisaba ko mva n'umwana kwiga imyaka 12 mugabo aguma aryamye hasi hageze kwagira no kuvuga amabezo cyangwa kwituma yitumaho nyene ni kenshi usanga nk'abana nk'ikibazo nk'iki bisaba ko mwo mugura nk'amapamperisi cyangwa utundi tuntu bigoye n'ubuzima muba murimwo no kubyihanganira nyene umuntu agasenga Imana hama twari twabose sinzi ko mwogenda mukagura mukamugura utundi tupamperisi mukaraba kuri mwamo hama tuzobana dusenga tuzobatemberera mbese kandi tubandanye dufashanya mu buryo bwo gusenga Imana ibahezagire cyane yego murakoze cyane hama abagiye kudukurikirana bagiye gukurikirana inkuru y'Angemeri afise ubumuga akabamaranye imyaka 12 Imana ibahezagire cyane hama ntimwibagirwe kugira subscribe na sabone Imana ibahezagire cyane aho twinjiye mu wundi mwaka buca twinjira muri mwaka 2021 Imana yatugiriye neza kandi yongera irafasha na Angemeri aho turangije umwaka twese turi kumwe naho afite ikibazo cy'ubumuga twari kumwe n'umumama twasanze rero kuri mutumba deje kubabwira wa Ruhinyuza uri muri zone ya Cibitoki ni barabara ry'indwi muri komine Rugombo hama mama nk'akanimero twoshobora kuba twobatora ko canke umuntu abo barondera ushobora kuba yagisha ko duha akanimero umuntu yobatora ko yego usanzwe jewe novuga nitwa Ndayifukamiye Josiane yego abandi umupfakazi ufise abana 4 harimo n'uyu neri nyene w'ikimuga rero nagira nshimire kumbura abakozi b'Imana kandi namwebwe mwatumye mukaganguka kuri nagira ndabashimire nagira ndabashimire kandi ababikoze n'abatumye mwese Imana banezagire abo batumye abagambuka bamwatwiyumviye naho mutari ko twiyumvira ko byashitse muratwiyumvira ko rero navuze ngo Imana ibahezagire ihezagire aho bakuye ihezagire namwe mwatumitse navuga ngo Imana ibahezagire amen mwatubwira akanimero bashobora yego 69 320 301 Imana ibahezagire rero mugire umuhinga mu mwiza murakoze.